ideni hari utanga ideni muri Canada nta n'urisaba urumva uwo mukiriya bagiye kandi agiye nta nakuvuga umuntu amuhamagaye ati ndi kwa Marita nuze aca yibuka ko agufitiye ideni kandi ryamaze imyaka cyangwa amezi ataje kukwishura. Twebwe specialite yacu ya mbere dufise ni inkoko itetswe ku makara. Ego uno munsi rero televiziyo online yanyu yaramutse igendera bamwe mu barundi kazi n'abarundi bagerageza gukora neza. Uno munsi twagendeye nyene ikigo bita Golden Barbecue Grill, akaba ariwe bita ku mazina abantu benshi bamuzi ku izina rya Marita. Rero twashaka uno munsi Marita aze kutubwira ukuntu yatanguye business yiwe, ukuntu yatanguye igikorwa ciwe, iciyumvira aho cavuye, uburyo ivyamugoye, eka ni ngorane yagenda arahura misi yose. Rero twashaka tubahe umwanya uno munsi muze kumviriza aho iciyumviro cavuye kugira Marita agere ahageze uno munsi. Marita, ndabaramukije. Murakomeye. Ndabona umunsi matwakiriye mu kibanza cyanciza kwa Marita. Ikibazo cya mbere mfise ku bantu batamuzi, Marita ninde? Marita ni umurundikazi yakuriye Burundi, yize mu Ijenda, ava mu muryango munini, twe twavuze turi abana 11 hafi. Hanyuma na Gino muri nka l'an 2000 niho nasera ko j'ai immigré. Hanyuma ndashishikara gushika naho tuba tumenyerana bamwe. Amateka ya Marita kera yoba yarakoze business nk'iyi ariko akorera ngaha muri Ottawa? Yego, ngizi no ntarimwe nigeze niyumvira kurondera ibintu by'akazi n'abashaka kwikorera jewe nyene. Hanyuma mpura n'abagenzi, uwo mugenzi yari afise restaurant, ntangura kumufasha umugenzi, turumvikana, arambwira ati dukorane, dutangura gukorana. Hanyuma ku minsi igenda ndabona ko je nshobora kwikorana jeje nyene, ntangura ndabiheraho, maze nk'imyaka 15 birimo. Hanyuma ico ciyumviro mugitangura kuciyumvira, muba mwaragize na obstacle canke mwaragize ingorane zo kurangura ico ciyumviro? Uba hariho bafita imbogamizi zoba zaritayemo muri iyo ide yiwanyu mwari mufise yo gutanga? Mu kintu cyose umuntu atanguye ari gishasha ari kitari gishasha, ingorane zirama. Umuntu nuko amenya ingene cenga ingene atora uburyo bwo kubandanya. Ingorane ziriho, nk'ubuzi abakiriya bazoba bariho, nk'ubuzi n'aho uri ibintu byose n'ingene bigenda. Gestion ya petite entreprise muri Canada, ibintu by'amataxe no kubyiga, ugasanga rero umuntu aguma abandanya nk'uko buke gushika imyaka irengana, ugasanga birakunze. Kubera iki mutashimye kuja muri investissement y'amamagazini, mutashimye kuja muri business yo kugurisha impuzu, mwashimye spécialement akabari na restaurant? Jewe nkunda guhuza abantu, kurya ibifungurwa, noneho n'abiwacu bo barakundira guhurira ku kayoga, ugasanga uri mu bintu ukunda, uri mu bintu byo guhuza abantu, uri mu bintu byo kuganira, uri mu bintu byo kuronka abantu, ugasanga nibyo bigushimishije kurusha ibindi. Kandi bimazemo akanya ugasanga urabikunze, ubikunze rero ugaca ubandanyirizamo, ugasanga n'abantu baragukunze, murashishikariye hamwe, imyaka birabandanya. None kuva utangura gushika uno munsi ubona hariho icyizere yuko washitse kuri objectif yiwanyu?
objectif usanga biri birebire rwose ntawe uzaragira ama objectif arengeye mugabo iyo ubonye abantu bagukunda bakaza iwawe mukaganira neza ukaba usanga urarisha amafagitire ugasanga urabayeho ni ukuri nibaza ko biba bikwiye nta matungo maremare uhakura mugabo usanga ufite ikinezero cyo kunezereza abandi kuko usaba abakozi bakaba banezerewe twese tugashyira hamwe tukagira une bonne équipe usanga hariho satisfaction nta n'agaciro gihaho. Marita aramaze kwandika amateka ngaha mu Butaro. Kenshi abantu benshi uramubaza ku telefone akakubwira ati ndi kwa Marita, ariko ugaca usanga Marita afise amateka muri community y'Abarundi, Abanyarwanda n'Abakongomani eka n'Abanyafrika bose. None mu mufise akabaga kahe musangiza abandi bantu bafise n'ububare cyangwa amaresitora ushobora gusangiza n'aba bantu kugira nabo nyine baronke idea y'ukuntu amateka namwe yandikisha? Nkuko navuze Abarundi barakunda ikiyago, baje bagasanga hari ikiyago kimeze neza ukabakira utwenga, ukabakira naho ufise ingorane ntuzibereke, ukabakira nkuko ubona ibintu byose bigenda neza, niho umuntu agaruka, niho umuntu abwira n'uwundi ati hahandi hararyoshe dufite umuziki umeze neza. Ibyo bintu abantu barabikunda. Ideni hari utanga ideni muri Canada. Nta n'urisaba, nta usaba ideni. Tumenyereye ahari communauté zacu usanga umuntu yamaze kumenyera na nyine kabare ugasanga n'umunsi yasinye. Communauté yacu nayo nyine iramenyera ibyo muri Canada, ahubwo niyo yiyadapse. La communauté s'est adaptée ku ma pratique y'ino, ntawe usaba ideni mu bintu bya service kuko niho ubyicira. Araza ukamuha iryo deni agasinya, bikamugora bigashobora bimugora no kugaruka. Urumva uwo mukiriya bagiye kandi agiye ntanakuvuga umuntu amuhamagaye ati ndi kwa Marita nuze, aca yibuka ko agufitiye ideni kandi ryamaze imyaka cyangwa amezi ataje kukwishura, agaca avuga ngo yango abantu sindahaje ko bakira nabi, bakakuvuga nabi. Muri ico gihe rero je narabitomoye, nta muntu amadeni ntabinde ndimwo. Uje udafise wamahera y'uwo munsi ndakuzimana canke ntakuzimana kukwera no ndakuzimana n'ukuri nta muntu n'umwe asinya. Kera hari iwacu usanga hariho kabutike banditse ngo deni kesho, ukimvira iyo deni kesho icyo bisigura bikagusiga, ariko mu nyuma nasanze ari kugira umukiriya umwereke yuko ideni arejo. Ideni nejo umva azaguma ideni nejo umva ideni nashariheba nta umva ejo azaguma ejo misi yose. Hama ntandukiye kwindi kibazo kufise abakiriya benshi, ubufise icyumviro cyo kwagura ahantu canke kwimurira ahantu kibanza ahandi mwindi quartier? Nukuri ico cyumviro ntikiranzamwo cane. Kubera iki? Kubera natanguriye ahantu hatoya, nari ahantu hatoya kera, n'ubu haracariho. Mugabo iyo utanguye kwagura uca usanga birakunaniye gukurikira, ku buryo aho biteye ubu nta uvuga ngo ya nta uzi ibintu nyene bigenda. Mugabo uko bimeze ubu ni ukwizigira cane nko muri ete, umuntu akagira hanze hameze neza. Muri ico gihe ugaca utabla sur les mois d'été. Nayo muri hiver, kuko burya muri hiver ibintu biragenda buke buke n'abakiriya burya mubona ko dufise benshi, mugabo baragabanutse. Mugabo muri ete umuntu ashobora kwagura agafata hariya tukakoresha tukakorera mu gikoni. So mu gikoni kumenga maze kubona abakiriya benshi baguma barengana batora Uber Eats bagenda batora. Ego ufise iyihe menu yatira abantu? Twebwe specialite yacu ya mbere dufise ni inkoko itetswe ku makara. Iyo niyo tuvuga ko ariyo specialite yacu, nico gituma mbere hitwa Golden Grill.
hama ibindi nabyo turazidisitiribiwa nk'uko bishobotse ahantu hose bashobora kuzitugurira ku buryo dufise amakompanyi online bamwe bakomanda en ligne dufise zitatu Uber Eats, DoorDash, Skip the Dishes abo bose baradufasha pour distribuer le menu yacu ni assez prisé kuko nibyo dufise inkoko mugabo turafise amakompanyima abantu bakunda kuko atetse nko mu kinyafurika barabikunda ari abakanadien ari abakiriya bacu vraiment c'est vraiment toutes les nationalités confondues ingaha mugabo kuza ngaha uravye abaza n'abarundi n'abanyarwanda kandi abarundi n'abanyarwanda bafungura iby'iwacu bakunda gatogo bagakunda ururimi rw'inka bagakunda brochette ivyo ni iby'iwacu mugabo rero abo hanze n'abandi baza dufise menu large tubahereza nashaka rero umbwire ukuntu abakiriya biwawe kenshi tumenyereye bakurikira serivisi alors uko abakiriya baza ari benshi niko serivisi niko haba ambuteyaje muri serivisi zanyu mufite abakozi bangahe dufise oya si banga aha kuri planche iyo dufise abantu benshi barashika 5 6 nukuri turagerageza kuko iyo babaye benshi baca baba begerana cane ku buryo kugira umuntu abaserve bakenera abakozi batari bake muri cuisine tuba turi nka bane iyo turi occupé gose turashobora gushika nka 12 ahantu mukorera activité zaho zitangura kuva lundi gushika dimanche alors nashaka namaniyumvira ukuntu mu managing ukuntu mubijera donc lundi mardi mercredi hari umuziki bavuga abantu baraza kunywa kandi toute catégorie confondue namaniyumvira est-ce que ni kihe kintu mwebwe kibafata cyangwa kibafatira mu kazi kandi ka misi yose bimwe nashaka kuvuga yuko engagement yanyu ngaha muri business mwegerana gute engagement ni ukwama umuntu ahari ni ukwama uzi ibiriko biraba ni ukwama uzi ko ibintu byose wabisumye ni ukwama uzi ko abakiriya bashitse bagize ico basaba ukakibahereza utagifise ugapropose ikindi donc l'engagement c'est être toujours prêt intege ngo par exemple tuno munsi sinaroza abakiriya peut-être nejo nzobabura reka sibe oya ivyo ntibibaho umuntu ufise umugambi wawe ntushobora kuvuga ngo uno munsi ndarushira kagume muhira ntibishoboka kuko ama obligation ni menshi abo bakozi bose ni kubahemba loyer ni kuyiriha wowe rero wowe ufise uwo mugambi utanguye kuruha abandi baca bigenda gute baca badekuraje donc wama wowe ari wowe uri imbere aka ubahe conseil ubahe impanuro z'ukuntu botangura buhoro buhoro n'ukuntu botera imbere kugira benshi bavuga ngo bakoreshe umutwe wabo abandi bakoresha amahera yabo nashaka wamera impanuro kugira nabo nyene barabireho akarorero impanuro noha abagishika canke bagitangura bifo kwemera ibyo ushaka gukora yini impanuro notanga kirazira kuja mu kintu wowe nyene utazi kwikorera mu bintu byose byoba byaramfashije nuko jewe nta kintu na kimwe nashobora gukora ngaha
ari ugukubura ari uguteka ari ukumarina ari ukuvugisha abantu ari ugutwenga iby'umuzika nibyo negera kure kuko nsanga ari byinshi ibintu na tekinoloji sino utanguye kuvuga ngo uratanguye ngo wizigiye uza kubigukorera niho bipfira kubyuka kare ukabiheraheza ubonye bikubanye byinshi aho niho winjizamo abandi bantu twe twatanguye turi babiri umudamu tukiri kumwe n'ubu elle rwandaise turi kumwe kuva muri 92 umugabo je natanguye muri 2007 mugabo we twahuye 5 ans plus tard turacari kumwe nawe nyine yumvira ingene twatanguye biramutangaza ati uribuka dutangura twiruke nyuma y'agakomanda tugira gute bikamusiga mugabo twari babiri kandi nawe yarafite abana batoya sibye je ngashya ndabikora jenyene icubura c'est la vie sociale ivyo bintu urabyibagira nta nukuri je ndabona abana b'abuzukuru banje afite mfise umunyesa arino ejo so twana dutoya ubu bariko baraheza universite sinzi ingene byagenze donc vie sociale urayibura vie de famille irahinduka biragoye kubivanganya muri iki gihugu kuko surtout nk'umuntu atanguye dusubiye ku batanguye ntubuzi ingene bizogenda donc urinda kwitonda amahera yawe ukagira buke buke ibintu byose ukabyikorera ukama ari huri kuko uzanye uwundi muntu araguharurira amasaha ngaha amasaha ni igitangaza ayaharuye rurinda kumuhemba ugaca wumva urashobora kwihenda gatoya donc impanuro notanga ni ukwitanga ni ukuba uhari ni ukugira ikintu wowe nyine ushobora kwikorera utarinze konta ku bandi d'abord ndashaka turangize ariko turangize ku majambo ku mpanuro zibiri canke ivyumviro bibiri ashaka umpera akajambo abakiriya bawe ubwa mbere abakiriya bawe wamera akajambo abakiriya banje ndabashimira cyane ndabashimira n'ukuri kuko barafashe neza iyo atababo ntaho mbashitse iyo bataje ndababara iyo bataje twese turabarondera bajya abakozi turi kumwe tuca tuja mbere abantu bacu baroye hehe donc abo bakiriya umuntu ni wagira uwundi abo bakiriya ni ukuri ndabashimira cyane ni ukuri ndifuza ko bisanga aho bashitse babonye ibyo bitagenze neza hari abancira agace bakambarira ati hawogira gute usubize hino barahakunda kandi natwe turabakunda donc dushire hamwe tugumane dutere imbere nico novuga n'ukuri imigambi yo muri kazoza bafitiye abakiriya bawe iyo bariya imigambi niko tuguma twumvikana ko barakunda guhura iyo bahuye barambwira ati n'umunsi turi 10 wotugirira gute hari akaredio wogira tukumvikana donc turi kumwe barakunda kuza aha bataje nta kirimwo nanje ngira ngo iyo baje bagasanga service nimbi nabo barababara turiko dukurira hamwe turiko tugumira hamwe cyo no kwivuza nuko twoguma hamwe nyene dukundana dushigikaranira atariho siho ndi ntahari c'est vrai bashobora kuja ahandi mugabo ko baza ngaha nuko badukunda donc cyane niyo kiri bashishikare baza sabwe tubashimira tubongera tubashimira tubaterine nashaka nsabe abantu bo muri kominote sana komite y'abanyarwanda n'abarundi sana abakongomani bandi bose n'abandi banyafurika bose yuko boza baraza kugendera ikibanza babona barahinduye n'intebe barashyizeho comfortability idasanzwe nashaka rero ndabatumire bazore baza ngaha kukugendera gufungura kunywa no gutanga umuziki narabonye aba DJ neza ko ngaha muri Ottawa oya naje nagomba kubashimira ku ciyumviro mufise kuko umuntu asanga ariko arakora ibintu akaguma wenyene mugabo icyo ciyumviro mwagize namwe nyene mukemvestisa en temps et en équipement
nabyo nyine birakwiye ko twobimenyesha ko natwe ico muri ko murakiriya ni communication, ni ukudushira twese kugira dushire hamwe tubandanye, muzobona n'abandi baba ari ico babariye, dushire hamwe tugume dutera imbere, erega nuko byose bitangura. Murakoze rero. Murakoze namwe. Merci beaucoup.